Kwigenekerezo rya 16/0 umwaka wa 2026 ishirahamwe ry'amashengero y'ababatiste mu Burundi ryaratanze imfashanyo y'ibikoresho by'uburaro kw'ishure ryisumbuye Lycée Musema riheruka guhura n'ivyago vy'umuriro aho uburaro bw'abigeme bwahiye inshuro zibiri zose ku magenekerezo ya 18 na 25 Munyonyo umwaka wa 2025. Iyo mfashanyo ikaba yari igizwe n'ibitanda bigerekeranije bimwe bita lit superposé muri w'igifaransa hamwe n'amamatera. Ico gikorwa kikaba cabereye kw'ishure Lycée Musema riri muri commune Matongo intara ya Butanyerera. Uwuserukira ishengero ry'abatiste mu Burundi imbere y'amategeko yamenyesheje ko ishengero ry'abatiste ridafasha mu by'impwemu gusa ariko ngo rirafasha no mu vy'umubiri. Tuvuga ubutumwa bwuzuye, ubutumwa bufasha umuntu wese yuzuye atari gice, kuko iyo ufashije gusa umuntu mu vy'imwemu numufashe mu vy'umubiri ntaho ushobora gushika kandi iyo muntu ntuba umufashije. Rero ni kimenyetso cerekanya yuko ishengero tegeza kwitwararika ivy'imwemu rikitwarika n'ivy'umubiri. Impanuro twotekerera baduhaye ibikoresho nuko ubwa mbere bwobwo bo bibungabunga bakabigira ivyabo, bakamenya yuko ari bo bazorara kuri ivyo bitanda, bazorarako kuri ayo mamatera, bakabibungabunga bakabifata neza kugira ngo bibagirire ikimazi kandi bizokongere bigirire ikimazi n'abazobakurikira. Turateye akamu amashengero nabo bazofashe iri shure kuko iri shure ryigako abana bava mu mashengero no mu madini atandukanye. Nayo abakiriye iyo mfashanyo baba abajejwe intwaro muri commune Matongo, umuyobozi wa Lycée Musema hamwe n'abanyeshure bo kuri iryo shure bose hamwe barashimiye ishengero ry'abatiste iyo mfashanyo. Jewe nk'urongo y'ishure mu by'ukuri iyi mfashanyo nayakiranye umunezero mwinshi cyane kuko ni imfashanyo ije hageze. Ni imfashanyo yaje mu gihe ishuri ryaheruka guhura n'ivyago, uburaro bw'abigeme burasha inshuro zibiri zose, hanyuma tukaba twari twararonse abagira neza bagiye batugarukirako, ariko mu mfashanyo twari tumaze kuronka nta mfashanyo y'ibitanda twari bwigere turonka. Nico gituma iyi mfashanyo y'uno musi tuyakiranye umunezero na cane kwije gufasha. Twakiriye neza cyane ino mfashanyo ihejeje gushikirizwa n'amashengero ya Batiste mu Burundi kuri ino shuri rya Musema kubera yuko ari imfashanyo yari kenewe. Twotera kamo ababishoboye bose, abagira neza, abikorera utwabo, amabanki, ekabo bose bumva yuko bogira ico bafashije Lycée Musema, yuko ubufasha bwabo tubukeneye. Numva mpimbawe cyane, ndashimye vyimva mutima kubatwiyumviriye ko bakatuzana iyo mfashanyo kuko yari ikenewe cyane. Bivanye n'ukuntu twari dusigaye turyama hasi kandi twari tumenyereye kuryama ku bitanda. Rero numva nshimye cyane, nongera nshimira cyane bivuye ku mutima kuba batwiyumviriye ko bakatuzanira iyo mfashanyo. Mu byo dukikeneye biracarimwo kubera uko twari tumenyereye tubayeho mu bwa mbere ubu siko tukibayeho bivanye n'ukuntu ubwo buraro bwacu bwagiye bwononekara. Ku buraro bwa mbere ibitanda bisa naho byo biriko biragenda bikwira, ariko ku buraro bwa kabiri bwononekara bwa kabiri butarasanurwa ibitanda byari birimwo biracakenewe cyane ntiturabironka. Tubamenyeshe ko iyo mfashanyo yatanzwe n'ishirahamwe ry'amashengero y'abatiste mu Burundi kw'ishure Lycée Musema yari igizwe n'amamatera 60 hamwe n'ibitanda vy'ivyuma 85 bigerekeranije bishobora kuryamwako n'abanyeshure bangana 340. Iyo mfashanyo ikaba ifise agaciro kangana n'amafaranga y'amarundi miliyoni 60. Ayo akaba aje yiyongera ku miliyoni 36 iryo shengero ryari rimaze gukoresha mu gufasha kw'iryo shure. Amafaranga yose hamwe iryo shengero ry'abatiste rimaze gukoresha mu gufasha kw'iryo shure akaba angana miliyoni 90